mama hari ikibazo ushaka kubaza. Kubera iki papa yakubwiye ukuri ariko wowe dushaka kumubwiza ukuri yuko je ndi umwana wawe? Shana, nanje maze kubyifuza kanshi, ariko buri uko ngerageje no kubimubwira mu nzozi birangira dutandukanye. Ibaze rero shanka uce ndabimubwira mu buzima busanzwe ugasanga arandukanye n'umugabo wanje. Norinda pfa ndiko ndicuza kuko icyo nifuza gutakaza n'umugabo wanje. Mama nanje ndifuza kukugwa mu nda nk'abandi bantu ko bahora babikora n'abavyeyi babo. Kuva umuntu abayeho yamye arondera ahaba kugira yikingire imvura, izuba, eka n'ibikoko byo mutera sinziriye. Mu ntango yifashisha ibiti canke insenga z'amabuye. Amaze guca ubwenge yubatse akazu k'ubwatsi ariko kahavuye kaba akazu k'ivyondo, mu nyuma nyavyondo hakavamwo amatafari. Ibisakazo nivyo byabaye inkinzo nyamukuru y'ikiremwa muntu. Uko ibihe byagenda niko umuntu yatera imbere mu mibereho agashishikara kurondera uburaro bwiza kandi bukingiye. Uyu munsi iryo terambere rirabandanya. Superbat ngiyihingurira Superbat gahani wacu rikora ibikoresho byo kubaka amabati BG32 akomeye ramba y'imigongo ihagaze neza yinjiranamwo ituma hasakagwa hanini. BG28 n'amabati meza aba mu mabara n'amaforoma umukiriya yifuza. Imisumari ikomeye ku buringanire bwose eka na wa undi wa gatatu atahandi wo usanga atari muri Superbat. Ivyo byose bikaba bihingurwa mu buhinga mpuzamakungu bigatuma byemegwa n'ikigo BBN eka n'ibigo bitandukanye mu karere. Mu ntumbero yo korohereza abanywanyi mu kubaho umwaka mushasha, Superbat yagabanyije ibiciro kugera ku bice birenga 12. Superbat iri mu gihugu cyose cy'u Burundi. Hamagara kuri 69 310 310 canke 68 320 320. Superbat yaganuye. Superbat inkingi y'ubuzima. Ndabona muri ino nzu hari amabanga menshi. Pakita, ndakwingiza utabwira kwawe yonyica, sivyo? Pakita ndagusavye. Ndamubwiye. Ni gute wemeye ko nza ngaho kandi muzi ko mfise umuryango ugatuma barira kwe? Ndakwinginze basi ndakugurira ikintu cyose ushaka, biswi cyangwa ndakugura ice cream cyangwa ndakujyana ahantu hose ushaka. Pakita ndakwinginze mwana, urazi ko atakintu kibi ndagukorera. Ndagusabye basi ubone kuri kufukamirwa n'umuvyeyi aranajewe. Pakita ndakwinginze mbabare n'ubwire papa wawe. Sindi umwana, sindi umuntu ahendesha n'utuntu duto duto. Shaka rero dufashanye. Icyo shaka kuva ngaho muri ino nzu nkataha iwacu kandi niwe uzobimfashamo. Shaka umugabo wawe niyataha uza kumubwira ko utankeneye muri ino nzu, hamanyirikane genda iwacu. Cyangwa iyo utabikora ndamubwira ko umukozi wiwe ari umwana wawe kandi sinkeneye inyishu yawe. Iyo utabikora ndabimubwira.
mama ntubikore kuko ntiwamubwira umugabo wawe yuko utamushaka Pakita ngaha nagaza kubyakira neza kuko urabizi neza yuko mu bantu bemeje yuko aza kuza ngaha niwe wabimwemereye none niyabona yuko uri kuramwanyira umwana umbaza kubyakira gute umwana wanje ivyo biruta nkakora ivyo Pakita ambwiye hako umugabo wanje amenya kahise kanje kadashimishije ndumva gusara Umwana inyuma y'imyaka amaryohewe ko ye oh my god ndakunze umuntu yo ngo kubera iki satani ari mubi ndi mu munezero umwana wanje cyangwa ngo umuntu kandi nimba atacabaye mana ndamujyane kwa muganga mbo hama ndashaka ndabasaba imbabazi ku byashitse kuba nabagonze hama nyuma yo kubagonga akabamo n'ibyago mukabura umwana ni ibintu bitoroshe kwakira ariko muntahure ko atari jewe nisanganya ryabaye kuko nta muntu yogira uruhara kugira ngo agonge umuntu ataco bapfa nibyobaho rero mumbabarire nyine n'ibintu bisanzwe hasi nanje umwana namukunda ariko nibaza ko ayishaka ry'Imana ivy'Imana bayateguye nivyo biba ari vyiza gose gusa nyine mwarakoze cyane kuko ari umuntu ashobora kuguha agahita yiruka ariko mwe mwagize ubuntu muranzana mushika hano nuvuga ko ari ikintu ciza mwakoze rero ubwo oya nukuwakira uko vyagenze kose ibisigaye nibaza ko bizogenda neza murakoze kudutahura no kutubabarira hama nibaza ko abantu nk'abo babo kora ikintu nk'ico bagonze umuntu baca bamutaho bamugongeye si ibintu vyiza kuko isanganyiro ryamaze kuba bisaba mufashanye kuko yaba we wagonze no yagonzwe nta numwe bafise uruhara kubibaye isanganya nisanganya hama rero jewe ngira nsimbire mu bintu gatoya by'akazi kuko nubwo byagenze gutya sinocanirwa ngaha hari ibintu nza gukurikirana hama ikindi nuko hano muri bino bitaro bya Tereziya nakuzanye baritaha abantu ntuza kugira ikibazo ngira ndababwire kugira ngo baze kuguma bakuba hafi hari ico ukeneye batume bumve yareze gusa ngira ngusigira amafaranga makeya kugira nk'akantu ukeneye kunwa amata canka kaji canka iki canka amayiniti kugira uvugishe nabi wanyu ushobore kubavugisha kandi nagusigiye 50,000 aragufasha ngiye wogira nk'akantu wokeneye bo sawa twasubira ngo cinda babwira bagira bafite mbe ndabibarize sawa ni wewe Abel sema Pakita umunsi muza muhira muje kurondera meme ntabwo ari we yabitavye nije nabitavye naravyumviye uri kuravuga yuko Pakita ari umwana wawe vyoba ari ivyo
Yego ni jewe. Nari nifuza kubabona cyane, ariko impamvu nyamukuru nuko ibyo mwakoze mwikunze cyane mutitaye ku mwana wanyu. Kuba mwana aretse umwana beho ugatandukana na mama wiwe ukongera ukamutandukanya n'umubyeyi yamureze, wari gutuma ureka agapfa akivuka, kuko uruhinja ntigwigera kumva uburibwe. Pakita arakuze kandi ntibizokwigira bimworohera kurekera abandi, kuko azokura yiyumvisha yuko uba ufise ubushobozi niwe agomba kugaba ikintu. Ariko nta nico vyari bitwaye, kuko aho yarabayeho neza. Je sinumva hano ikibazo kiri, kuko aho yarabayeho neza. Ntivyari ngombwa yuko mutandukanye n'abavyeyi biwe. Nivyo mbwira ndavyumva, ariko natwebwe twarabuze umwana, jewe na madamu wanje. Kubura umwana ntibisigura yuko abantu bose bamubuze ari ngumba, ariko Imana ibigombye kwerekana yuko hariho umwana akeneye abavyeyi kurusha uko abavyeyi bakeneye umwana. Ubwo rero umwana wawe baramureze kandi bamurera neza, genda nawe urere umwana w'abandi kandi umurere neza kuko bakurereye kwawe. Papa, baba yankomeze kuba umwana wawe. Nzoba umwana mwiza, kuko sinoshobora kuba mu muryango ntamenyereye. Mwana wanje, ndakumva ivyo uvuga kandi ndagutahura, kandi nanje uravye ivy'ukuri ni wewe wenyene mfise umunezero wanje. Ariko amategeko nawe n'ikindi kintu, ariko ico ndagusezeraniye uzokwama uri umwana wanje. Ariko gusa uko nokugwanirira kose vyorangira ntsinzwe, kandi ntsinzwe cane. Papa, cyangwa nawe wari ubishaka uri wabuze impamvu yo kunyikura? Ma princess, hari ibintu bigora gutahura. Uko vyogenda kose amategeko arakora, ariko ico mbona zokwama umwana wanje, ibisigaye reka tubirekere Imana. Imana nzoyirondera ibimfashemo. Shaka uwundi papa, shaka bari umbera papa. Ndakunda mwana. Uca kuraba ko ntarapfa.
Hebi, wihangane kuba wabuze umwana wawe. Cyangwa uraryohewe ko tugiye kubura urugo twese nta mwana n'umwe w'umugabo dufise. Nukuri ndabivuze ndabikuye ku mutima. Burya we nasanze uri umuntu mwiza. Shize yarambwiye ibyo wabwiye papa Pakita. Umubwira ko atomuhora ikosa rya mama wiwe. Kandi na Abel yarambwiye ibyo mwavuganye. Mbabarira cyane kukuntu nari maze igihe ndakwitwarako. Meme ntibikubera guca bugufi kuko ubwiyemezi nibwo bukubera n'ukuri. Happy, ubufungamutwe bwawe nibwo buzoguhitana. Muri uyu mwanya naho nogomba nk'abo urujya mugabo wacu agahitamwo wewe. Je wanje nta ngorane kuko noba nzi yuko Pakita ari ahantu hari amahoro. Ntukamusigire kuko ndazi ibiyo basha gukora. Ni wewe uba mama we wenyine. Hebe, umbabarire ku byo niba naragukoreye byose. Nawe ugiye mu kibanza cy'iwanje wari kubikora nk'uko nabikoze. Nari ndiko ndahangayikira urugo rwanje n'umwana wanje. Nico gituma ibi byose nabikora. Ariko wumva amahoro. Nukuri je ndagushimira. Ubwo rero ubyizera ni sawa, utabyizeye naho nta ngorane. Ariko ngaha urahawe ikaze amasaha ayo ariyo yose wifuza. Ahanye uhafate nko mu rugo iwawe. Gusa rero Lionel urashobora kumubabarira meme kubera ko ibyo yakoze kwari ukuguhisha ariko aragukunda. Warankunda ujya urakinisha urukundo ariko nkubaze yawe tuvuganye ukuri iyo utaza ngo umbwire ikintu cari ko kiruma nari kubimenya gute? Ntubona ko iziraherezo nari nzi ko mbanye n'inyankamugayo? Bakubwire hari abantu bitiranya urukundo n'inkino. Ntabwo yigeze ankunda. Akunda guca umugani mu Kirundi ngo ufise inkwi ajya ibihiye. Shatse kubwira iki? Nta rukundo yari afitiye, ahubwo yari afitiye urukundo amafaranga yanje. Gashabe Wapi? Okay, ibyo uvuze mukubwira ko bwa mbere yagukundiye amahera
kugira ngo umwana abeho, ariko kugumana nawe n'amahitamwo ye, kuko naragarutse naramaze kuronka amahera ndamubwira ko ndamukunda, ariko yaranyankiye kuko yari yaramaze guhitamwo urukundo rwiwe. Gusa rero nimba uri umuntu w'umugabo wohitamwo neza. Mushabiki Niki? Hano hantu hasa nabi, hakeneye isuku. Nana? Sinkeneye Nana, shaka ko ari wowe uhakoropa. Pakita, kuki uriko urakora bino? Urase kuhakoropa? Reka renge nakubwira umugabo wawe ibanga wamuhishije. Hakorope? Oh, Jesus. Sorry. Enggak harakeneye. Mama uriko urakoropa? Pakita, jewe mbayeho kubwa mama wanje, kandi ni wowe wavuze yuko utavugana n'abana, ariko jewe ntabwo mfyina n'abana batubaha bakuru. Rimwe gusa uzosubire kandi gukoresha mama wanje, nzokonona isura. Oya mwana, ikibazo si Pakita. Izi nizo ngaruka mbi zo kugira amabanga. Uremerewe bakagukoresha uburetwa kugira bakomeze bakubikira amabanga. Nana, kudafise ubwenge nk'ubwa mama. Ngira si mama wawe vrai? Mama, nimba ikibazo ari ibanga, Imana igiye kukubohora.
Aha. Mana ndakwinginze rino banga mama wanje rimubujije amahoro mana muko unashobora kurivuga mana ndakwinginze mworohereza ubuzima mana raba mwami Yesu nakabayeho neza abayeho mu bwisho mana ndakwinginze shoboza mana hindura buno buzima ndagusavye ndakwinginze mana ndi imbere zawe ndabizi ko ushoboye gukora ndakwinginze mana ko ari bikomeye muhindurire amateka mama wanje mushoboze mana urakwiriye ndabizi ko ubishoboye mana ndakwinginze mana ndabizi mwami ko ushoboye kandi bino ndazi ko uzobinkorera mwami mu izina rya Yesu Kristo senze amen. Nana, nagumye numva amasengesho usenga cyane kumuvuga ijambo mama wawe. Numva nkeneye kumenya mama wawe byimbitse, nkamenya mama wawe byimbitse. Mama wanje ni umwe mu bantu beza bari ngaha kuri ino si. Mu bantu beza bari ngaha ku isi? Kandi wambwiye yuko mama wawe akwihakana adashaka yuko n'abantu bamenya yuko umwana wiwe. Afise impamvu kandi je nduwe imyanzuro yiwe. Ngo hari impamvu? Niye impamvu yutuma umuvyeyi yihakana umwana wiwe? Kw'ivyo bintu ntabimenyereye ko mama nimba uri nkunze kuvyumva ku bantu b'abagabo. Inkuru ya mama wanje irababaje cyane. Mama wanje yahora abana na bibi wanje nyuma yuko sogo wanje apfuye. Hama bibi wanje aja kurongorwa n'undi mugabo, ariko uwo mugabo yahora afata mama wanje ku nguvu akamubuza yuko atazobivuga ngo niyabivuga azoca yica bibi wanje. Mu nyuma mama wanje yaratwaye inda, bibi wanje arabimenya, niko kumwica ariko aramubaza se w'umwana ninde. Hama aramugobera cyane, mama wanje aca arabimubwira, aramubwira ko ari umugabo wiwe. Bibi aca aramenya yuko umukobwa wiwe bamwe bamufata ku ngufu kuva kera, biramubabaza cyane, aca agenda kwica umugabo wiwe. Niho bibi wanje baciye bamufunga, mama wanje aca ahitamo kubigira ibanga kuko byari ibintu bimaramaje cyane. Aca ahitamo kuvuga aho ko bino bintu bishobora kumenyekana yotuma apfa. Niyo mpamvu je ndamutahura kuko nabwo byamuvuyeko n'iryari kosa ryiwe. Ivyo bintu madamu wanje ari ikintu babiziko? Ego arabizi, narabimubwiye. Reka nawe ndamurabe numve ica bivugako. Kandi wihangane. Hama kandi umbabarire kuba ndakwinjiriyeko mu cumba. Sibyo? Ego nta kibazo. Akoze.
sheri nana yambwiye inkuru yose y'ubuzima bwiwe kuko iwe abinyegeje. Mugabo nuko ndakwinginze umbabarire ndagupfukamiye nuko ntago nabikunyegeje ngo nukubera umutima mubi canke yindi mpamvu ahubwo nuko natinye ko nshobora kugutakaza. Mbabarire kuba nigeze nkubwira ko nari umukobwa waje kuva kare. Ngo uriko uravuga iki? Nana ngo ni umukobwa wawe? None we Nana yakubwiye gute? Nana yambwiye ibibazo byashikiye mama wiwe byo gufatwa ku nguvu, nyine ahura n'ibibazo byinshi ariko ntigeze ambwira ko ari wewe. None uwo mama Nana yavuga yoba ari wewe? Hopitali Proclinique Terezia, Hopitali Proclinique Terezia waje hageze. Niki kico tumuhahurumbira. Turafise ivyuma bigezweho, nka bimwe mwahora muja guhurumbira mu makungu. Turirata, scanner igezweho, CMS Power, Transport Ballet, radiographie numérique, ECG, na laboratoire igezweho. Ivyiza vya ntawo bidondagura ngo abirangize. Kaze muri Proclinique Terezia tuzokwakirana ugweze. Ushobora kwibaza ngo Proclinique Terezia iherereye hehe? Iherereye mu Gihosha Gikungurira haruguru ya zone Gihosha aho benshi bakunda kwita kwa Tabu Abudara. Canke ufite icubaza telefona kuri 62 ubusa 41 ubusa canke 71 amajana 915 amajana 632. Kaze muri Proclinique Terezia turakwakirana ugweze.